jiyo ndiko ndasenga nkaca nibuka ko president wanje yitwa Neva camvuga ati ubukene Neva inzara Neva kunanigwa Neva ingwara Neva rumva riracuritse urisomye uricuritse niyo rero rica risomeka rivuga ngo Satan is God Doxinatas ariko ni Satan is God ariko urikura confessa urikura ririmba cyo kimwe na zijya ndirimbo ngo you can never be under of era nushobora ngo kuba munsi y'uburongozi bw'iki bwora snake gisiguriki barniki n'ubunywero ugiye mu bubare mu bunywero bw'iki inzoka how does kweki utiyumvira ko ijya nzoka ihari hajya muri bujya bunywari Vyuka TV. Hello lovers of Vyuka TV, ni Tiri Promoter ke imisazi y'umuntu everyday everywhere nko twabikoze. Uyu munsi rero twabazana ikindi kiganiro twashyise Vyuka tuyage. Ikindi kiganiro kiratandukanye ibyo twama dukora buri munsi. Rero tumuha kanya abanze yidondore, tumuha kanya abanze yivuge hama ibindi navyo tuze kubimenya mu mwanya uri imbere. Urahawe ikaze cyane mukozi w'Imana. Glory to Jesus. Imana ishimwe. Ya nko mubibona twagitewe iteka ni TV Vyuka TV Ngo ya twagiye ubwo bwo kuza kugira ngo dusangire just tuyage afite tungurana ubumenyi tumenye byinshi ku mazina banyitwa Prophet Loic Future Shimirimana ni Shimirimana Prophet yani Prophet ni bango ariko amazina ni Shimirimana Loic Future nibaza kwa uraho ikaze cyane papa wanjye twaryoheye cyane kuba twakwakiriye kuri TV yacu. Reka tutangurire hano bitanguriye mu buzima busanzwe turazi neza yuko kugira ngo umuntu arinde afata ingingo yo kujya mu bundi buzima ni mu bintu bikunda kugora abantu benshi cyane. Uyu munsi Future ni umuprofete kandi tumukurikirana cyane hari ibintu byinshi cyane akora benshi bikabatangaza. Future yatanguye ryari kujya mu profete kumva yuko kumva umuhamagaro wiwe ahumbagije neza aho yivuga ngo umunsi w'uprofeta afite umuntu akivuka Imana ibara yateguye icyazoba imbere hiwe ahubwo rero igikomeye ni cagihe amenye igihe ciwe cyo guhagurukira kugira ngo ashitse icyo yahamagariwe mu bwiza bw'Imana. Sese tunavuga yuko ni muri 2020 niho ivyo rero natanguye kuvyiyumva muko si ikintu bagushiramwe abantu bakubwira ni ikintu kiba kiri muri wowe indani yani kuva muri 2020 ariko natanguye gukora 2022 yego. Eske uko wabitanguye niko byakoroheye? Ndibaza yuko ikintu cyose kiriko kija kure cyangwa gifise ico kimaze mu bwami bw'Imana nigitangura neza kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo amatanguriro yawe yoba mato amaherezo yawe uzokwaguka afite utegerezwa gutangurira ahantu ibintu bigoye ntituvyizera nk'abana b'Imana twe twizera ntitunanigwa ntidutsindwa ntidutera tuja inyuma ariko ivyo gutera inyuma turabibona ivyo kunanirwa birahari ivyo gutangura na bibiriho gusa just muri twebwe mu vyizerwa nituvyizera nakubwira basi muri make ntivyatanguye vyoroshe ni kuvuga yuko uko byatanguye siko biri uno munsi tuvuge yuko uno munsi ari intambwe runaka muri wewe hari impinduka yego cyane. Reka dufatire ku mafoto yawe ku mafoto matubona uwo munsi Future Prophet Future hariho amafoto yagaragaje neza yuko ari abantu bawe abayoboke bawe nko bivuga akenshi warabafashije mu kubasengera wanashima twarabonye ari itangaza byinshi wagira akora benshi bakunze kugira amakenga kandi ndazi mu message ahantu henshi no mu commentaire koko zijya commentaire bakunze gukomanda ngo rimwe na rimwe ngo bari binyoma rimwe na rimwe ngo rimwe hari igihe muca mu nzira zitari nziza eske ari umuco ubifise ko ivyo ndashobora kubamenga no bivuga ko basi rega abantu hamwe barumva ko ivyo bako baravuga kuri ivyo bintu ari ivyo ariko ahandi ntibibari ivyo kubera iki muri twese turiko turakorera Imana hari abakora vya vrai hari n'abakora vya faux
rero nimba bamaze guhura n'abantu babagiriye ivyafo nishobora kubahariza ko atari ivyafo kandi mu gihe nujya muntu bapinze ko bijya bintu vya arimwo ari ivyafo kandi ari vyiza rero wewe numva ko waba ari karaserura ivyo bafitiye iki ubuhamya sivyo je ndi umuprofete ariko ari abaprofete nemera kandi ntawe novuga ntawe just muri jewe uyu ntawe kandi nta numwe no bibwira ariko ndavye imyitwarire yiwe n'ivyijambo ry'Imana rivuga nibisa glory to Jesus je reka mvuge reka ndabivuge ko birasaba ko abantu babwirwa ukuri bakamenya ivyo turimo hari abantu bakora korera Imana vya vrai n'abandi bantu bakora bikora nabi yego cyane numva ko ni kuvuga yuko namwe bwamwe murayibona yes je ndabizi ndabibona twarabonye amafoto sasa twagarutse turasubira inyuma kandi twarabonye amafoto bamwe ari kuraba bamwe ngo bakora dawa y'amashano ibintu nk'ivyo bamwe bari baryamye hasi biya bintu benshi bakavuga yuko ari trick koko izina rero iyo bavuga n'imihangano amazina iryo zina rya prophet yes ku bantu bakuze kumva prophet bari sobanuye iki kugira ngo ushike kuri zya ntambwe zimwe tubona kuri yo manishim bo jewe prophet icyo bisigura nibaza ko ari icongereza bisigura umuvugishwa n'umuntu avuga ivy'Imana igize iki ivuze navuga ivy'Imana itagizene itavuze ariko inyuma y'iryo zina rya prophet haba hariho n'ubushobozi Imana igushiramo bwa vrai apana bwa faux bwa bushobozi uzokoresha mu gusengera abantu atamafaranga baguhaye bagutumiye ahantu ugiye kwigisha wisope wewe nyene cyangwa ugende n'amaguru profete afite ndiko ndavuga bwa bushobozi Imana ikurungikana kwa ijambo ry'Imana rivuga ngo mwabihereye ubuntu muzobitangira iki ubundi amen rero mu bushobozi bw'umuprofeti subwiwiwe n'ubw'Imana ariko ndiko ndavuga bwa vrai apana bwa faux rero simaririye ko aba vrai badahari simaririye ko n'abafo batagize iki badahari abantu bakunze je nko mu bagenzi fise ari abantu bagira ibintu turi kumwe nka twenga ujama ariko agira ibi bintu ayagura ayahuza gari nara performinga squat afika mbari takwaye gusa je nka twenga kuko ijambo banize mu mutima wanje niryo mbanzi kandi nibinera bo hamwe nibimbuza kumubwiza ukuri amati mzee ibi bitu yonafanya ni kinyume na Bibiliya nirikiravuga ibi atusangura kwidefanda nono rero nidute imihari ku baponda ba prophet kandi nitunabashigikira abaponda ba prophet muri benshi harimo ba vrai n'abafo agataho apostle na prophet ushaka gutandukaniza gato apostle ariyo apostle prophet na pasteur evangeliste ibintu nk'ivyo nivyo novuga ko batu banasema je novuga ko ari wowe mihamagaro ikirakora muri iki gihe ciherezo mu rugezo runini apostle ni ntumwa ni umuntu atumwa yatumwe n'Imana umuvugishwa nawe prophet no muvugishwa avuga ivy'Imana igizeni ivuze pasteur nawe tumuharura nk'umwungere arongora ishengero agafasha ko pasteur afasha bose evangeliste nawe numuvuga butumwa niyo mabangorero amabango yatandukanye koko Imana irayemera cyane bakunzi ba Vyuka TV turashafise byinshi dushaka kumubaza uno musi Future ari hano kandi yaduteye iteka vraiment sivyo tufatiye ku muprofete runaka tutamuvuze izina hano yarigeze kuvuga yuko ashobora gukiza sida ashobora kubona ibiri imbere ashobora kubona kazuza k'umuntu biciye gusenga kuko nibyo hari ikindi kintu cece kituza mu mutwe turibaza eske biva n'amavuta bafise amavuta kujya amavuta ngo abaprofeti ari ikintu bita amavuta anointing babyita mu cyongereza anointing kuri icyo kintu yavuze ahanini kubera ko mu Mana birasaba kwigirira confidence n'Imana ikurimwo
n'ubushizi bw'amanga indani muri wewe. Ico kintu abacizeye kivuye ku Mana, just abayizeye Imana kurugeza imukoreshako ku buryo atabwo bayogira, kandi akaba afise n'inaha ibyo z'abantu amaze kugira iki gusengera, akaba yumva neza yuko ivyo bintu niyotinya gutumira abantu babigwaye kuko azi neza Imana igize iki imukoreramo, ariko ikosa rihari si wabakiza. Yabivuze nabi, ni Imana iri muri we yizera, iri muri we ibagize iki ibakiza. Niyavuga ko ari we yabakijije, ivyo harimo akantu. Okay. Hambavu yaho hari amazina kenshi na kenshi abaprofeta bakunze kwita intare, inzovu, Siyawan, Mejawan. None eske amazina koko Imana irayemera koko? Ubwo si bya bintu avuga ati ngo umukozi w'Imana ariyemera cyane. Bon, mfatiye akarorero Imana ibabarira ariko akarorero nka Profete Joachim wa Joshua bande hari utuzina bakunze kwiyita ngo intare iki niki. Eske koko Imana irabyemera? Icambere abo baprofete je ntabonze, gusa ndabumva. Urazi igituma? We uranzi cyane gose, uranzi mu bupagani, ndakuzi papa. Rero iminduka yanje irashobora kukugaragariza aho nari ejo naho ndi uno munsi. Abo nabonzi ariko ndabumva, ariko ivyo onye byuko ari intare arabameja nivyo bikenewe ko turavuga n'izina gusa ntacu. N'amahoro menshi kandi n'amahoro menshi bivanye no gutahura kwabo n'Imana yabo. Ahanini hari abantu bovyakira nabi bivanye na sanse babivuzemo, urashobora kuvyakira nabi bivanye n'undi muntu amaze gutahura ivyo bintu, we akavyakira neza kumva ko ari bwo buzima. Rero Imana ibashoboze cyangwa uko nyene bavyumva, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kwawe niyo ntsinzi yawe. Ni kuvuga kubonerwa nawe urabyemeza, nawe urashaka kwita akazina n'isi imbere. Reka nakubwire, sinzi ko washatse kumva ivyo mvuze. Sindavyemeza kandi navyo nemera. Sindavyemeza ku bantu bamwe, ariko ku bandi ndavyemeza. Afite hari umuntu avyemeza, je ndi kumwe n'umuntu avyumva bitahura, ahubwo turafashanya. Ndi kumwe n'undi muntu atabitahura, sindabivuga. Paulo yavuze ngo ngeze mu batizera mera nkabo, nubwo je ngize iki nizera, ngo ngeze mu bafarisayo nabo nyifatanya nabo, nubwo je nariwe. We may get a wisdom of God. Iyo ufise ubwenge bw'Imana bikumenye, bikwigisha kubana n'abantu bose. Ivyo vyuko rero ama eglise acana bagacanamo, Satani afite vision y'Imana kuri eglise n'imwe. Nuko eglise izana abantu mu vy'agakiza bakava muki mu vyaha bakaza kugororoka. Rero umugwanizi acaca muri abo bantu mu gihe muri bo hatuzuyemo umuriro w'iki w'amasengesho. Niyo mpamvu muri bo hacavamo gucana mukamenga nibo batumvikanye, kandi ari vision ya Satani kugira ngo urushengero nirugire iki nirubandanye, kugira ngo basi campaign y'Imana nigume igira iki itera ijimbere. Abantu nibaze kuvy'Imana nibakizwe, nimba abantu bagira bashike mu rundi rugezo, shitana agacagira iki agaca bacanishamo, ukamenga nibo batumvikanye, kandi umugwanizi yarakeneye vision yabo nishike kure. Rero iyo bahuje umutima n'inama hamwe, niyo mpamvu ushobora ama eglise yateye imbere, abantu baraza ari benshi, bakijijwe benshi, babatiza benshi, abihana ni benshi, kwereka vyahereye indani muri bo harimo ubumwe n'umumvikano n'amasengesho indani muri bo. Kuko ari ijambo n'igicongereza rivuga ngo together we can. Twese turagize iki turashoboye, abatari kumwe bose no mu vy'Imana na kimwe boshikako. Rero niyo nyanduruko yuko ama eglise atandukana. Narishatse kuca ngaho, narishatse nyene kurasa ku ntego, kubera ko umugwanizi naryoherwa eglise. Cyo nico cambe ategerezwa kugira ibishoboka vyose bacanemwo nyene. Reka tuvuge yuko no munsi ufise power wo mu
Yeah. Father of spirit. Spiritual father. Okay, right. Katuvuge yuko uyu munsi mufise. Yeah. Eske uba waragize ko yanamwe yo kuhabwa amavuta nawe wo kuvuga ati muhungu wanje wakuze soka. Yeah. Canke bimeze bite? Imana ishimwe. Amen. Yo kawaida muvyeyi w'imwemu si uw'umubiri. Nibisaba ko muhura mu buryo bw'umubiri, bisaba ko muguma muhura mu buryo bw'imwemu. Kandi nibisaba yuko muhura nawe ngo muhane conversion, akubwire ngo uri umuvyeyi wanje, ngo uri umwana wanje cyangwa uri umuvyeyi wanje. Ahubwo mwemu ni wabahuza. Urumva? Mwemu ni wagize iki? Ni wabahuza. Rero kuri ico kintu mbajije nta na rimwe mu vy'umubiri turahura nawe. Ariko ndizera ubuzima bw'imwemu nico buvuga kuri we mu gihe kizoza, uko Imana nikora vyose mu mwanya ukwito. Hari ibintu tuba dushaka, tuba dukeneye, ariko Imana nikora ivyo twe dushaka, ikora ibikwiye. Urabibona? Rero mu gihe kiri imbere birahari muri plans z'Imana, ndamaze kubibona. Mu gihe kiri imbere bizogira iki? Bizogenda neza. Kandi umuvyeyi mukuru ni Imana, kuko Imana niyitanga agakiza gusoma umuvyeyi w'imwe. Bisigura yuko uyo father wawe ntimurahura n'umusi n'umwe mu buryo bw'umubiri. Physically niturahura, muramubona amasiko yandi, ariko indwi kundwi cyangwa ukwezi kugiye kwinjira mu kundi, nubwo no bamaze igihe nsenga cyane, ni ngombwa dutegezwa guhura mu buryo bw'imwemu. Yasize ubwenge. Bon, abarundi benshi bakunze kuvuga ati irevre de bibaho kandi ni byinshi, nibazo ni byinshi kwisi. Sibyo? Future arabona. Kandi yahubasha n'Imana. Sibyo? Yes. Ariko tubicishije mu kiganiro cyacu turashaka kumubaza ati uku kusenga urashaka kuduhumura amaso gato we ku bintu biri imbere. Ku bintu biri imbere bizoba. Ukavuga ati jeje mbona imbere ibi bivanye n'amasengesho na senga n'ivyo Imana imaze kumbwira. Nko guhanurira abantu cyangwa kugira iki n'iki. Ibintu nk'ivyo. Okay. Bivanye n'ibintu biri imbere. Jurazi gituma future niyo mu kuva mu bupagani sinzi kuyibo. Nene kubera iki ntayikuyeko. Ni kubera ko future ni kazoza. Yego. Imana igihe yamamagara amaze kwinjira mu bwiza bwayo, niyanyemereye ko future ivaho, kuko ari jambo Paulo yigeze kuvuga ngo, avuga ati je ubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko nibagira ibiri inyuma nkashingira kubiri imbere. Bani majambo yari kavuga future. Urumva yari kavuga ibiri imbere, je ikintu nzi neza kizoba mu gihe kiri imbere kitazobura kushika. Aba mu gihugu cyangwa ku isi yose, ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe ubutumwa bw'ubwiza buzoba bumaze kwamamara ku isi yose, ngo nico kimenyetso cerekana yuko umwana w'umuntu azobagize iki, azobagaruke. Ni ibintu bibiri, ubutumwa bwiza buzovugwa cyane, kandi n'umwana w'Imana azogaruka, niwe Yesu Kristo. Ahubwo novuga ngo ku bantu turiko turakira ubuzima, twakiriye ubuzima bw'umuco, tugwane cyane kugira ngo tuzane benshi kuri Kristo, kuko ivyimbugwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. Novuga ko iterambere rizotuzako, yego tuzokwaguka kandi kure cyane, ubutunzi n'umugabane witwerekeye, ariko tubanze focusing in the spirit, mu mwemu ni igiki Imana ishaka gusumba ivyo twe dukeneye. Rero ikintu nzi neza nuko ubutumwa bw'ubwami, kuko ivyanditswe nibishobora kuva ko nakanyuguti na kamwe bizoshika. Ivyo ni ibintu bizoba imbere, kandi namwe cyangwa abantu bose bazokumviriza ibi bintu, ndazi neza Imana nizo bagumiza hajya nyene bari bazoshika imbere, bagukigwe batera imbere muri financial, mu vy'amafaranga, mu vyo kwagukigwa, even mu mavision yabo, ivyo ba planifya vyose Imana izogira iki, izobikora. Kuko niryo jambo navuze ati nubwo amatanguriro yawe yoba mato, amaherezo yawe uzogira iki, uzokwaguka. Ivyo ni ibintu bizoba imbere, gutera imbere, kwagukigwa. Ari ibintu nkunda kuvuga. Perezida wacu yitwa gute? Ndayishimiye Evariste. Urabyumva? Ari ikindi kintu bavuze by'izina bakunda kumwita ngo Neva. Jiyo niko ndasenga nkaca nibuka ko perezida wanje yitwa Neva.
cyamvuga ati ubukene never, inzara never, kunanigwa never, ingwara never. Ari ibintu vy'imbona kazoza afite ari no muri vision no mu bintu biriki biri imbere. Niyo mpamvu dutegerezwa kugira conscience imatanye n'ivyo umuvyeyi w'igihugu afise. Nituraba amakosa n'amakosa hari twe tubona ivyiza gusa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Rero ku bantu bazi umuco w'Imana n'akagakiza kinjiye muri bo, tugire kumenya guca bugufi imbere y'Imana. Ndafise ibintu za kuvuga vy'impanuro kuri aba profeti b'abakozi b'Imana. Hari ibintu biharawe sinzi ko murabizi kandi birabaho, biriho kandi birahari. Rero nibaza ko mu bintu bizoba imbere ivyonye ari byo dushoboye kugira iki gusigura ko igikuru si ukuronka ubuzima mu biboneka dutera imbere. Igikuru no kuronka ijuru, gukora ivyiza bizo dushikana ku ntebe y'Imana, twakira ivy'Imana yaduteguriye, tubibemo amahoro mu gihe kizoza. Tuvuge yuko hariho novuga yuko hari umuntu akunze kuanaliza ibintu cyane by'abakozi b'Imana nka Kimana Moses, sizi yuko umuzi. Ndamumva. Rimwe na rimwe akunda kugaragaza byinshi, kugaragaza ibyo ibitangaza byabo akabipinga. Umwami akavuga ati bisivyo. Ikibazo rimwe akabaza why kubera kinone ba prophet bakunze kubwira abantu kenshi na kenshi kubabwira yuko bazobatunzi, bazoronye ibintu, amamodoka, iki niki. Akacabaza ikibazo ati none byo bitandukaniye no kuraguza. Wow. Gusa ivyo bintu bo igihe ari arabivuga afite nibaza ko ari gutahura guke kuwo muntu. Kwera ko ibintu vy'Imana bavyakira mu kwizera. When you don't have a faith, you will never get things from heaven. Utagira ukwizera nuzokwakira ikintu kivuye mu ijuru. Iki kintu cyo kuraguza, rega abakristo bararaguza gusa ni mu izina rya Yesu. None ari abantu bakunze kuvuga hajya bareka basimba ngaruke ngaha, igihe umuprofeti ari karatuza abantu uti nimwatura ibi, ijambo ry'Imana riravuga ngo urupfu n'ubugingo ni mu Migani 18:20. Imigani 18:20 yavuga ngo uguhaga kw'umunwa w'umuntu kuzohazwa, ngo uguhaga kw'inda y'umuntu kuzohagwa n'ibivuye mu kanwa kiwe, ngo kandi urupfu n'ubugingo buhagaze ku bubasha bw'ururimi. Nibaza ko iyo verse bataba bayizi, ariko umupasiteri aba ariko arakonektana n'ibintu vyanditswe muri Bibiliya kugira ngo bafashe baturi vyiza bizobabayiko imbere, kuko ubuzima bwabo buba bumatanye n'ivyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kandi riravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira ko atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro, kugira ngo bize kubagirira neza. Umukozi w'Imana wese, umuprofeti, umupastor, umuaposto ategerezwa kugira ivyiyumviro vyiza ku bantu, kuko n'Imana ibafite ivyiyumviro vyiza. Ariko arabatura ko timuzoronka imiduga, muzotera imbere, muzokwagukirwa, muzoja hanze. Nibaza ko abari karabibaturako kuko biratandukanye no kuvuga imivumo. Sivyo? Rero ivyo bintu biraja ahantu bikambara umubiri. Nivyo bijya bintu bavuga ngo Imana nishobora kuguhezagira, ngo ivyo bintu vy'imiduga utabanjije kwihana. Nivyo ndavyemeza, mugabo hari abantu bikorera baba barasanzwe barihanye. Baba barasanzwe baragize iki? Baregiri ubwo buntu bwo gukiriki bwo kwihana bikaba bako. Rero ivyo bintu abaprofeti bavuga, abapasiteri bavuga, abapostoli bavuga nivyo. Ariko nabijya bintu uriya muntu avuga pinga uwo wavuze nawe nyene nivyo, kuko ugutahura kwiwe ni kubimwemerera. Ukuntu babitahura bose, je novuga ko bivanye no gutahura kwabo bose bari mukuri. Gusa uko umumwe azorushiriza kuba aramenya bimwe vyerekeranye n'ivyo azobitahura. Uko twese n'ibintu byo kuvuga mu ndimi je narakizwa niko nona ni blague. We screw ubu. Ibyo baratwica mu mutwe. Ariko maze gukizwa, ikintu ca mbere ndiko ndasenga muri chambre, numvise ibintu muri jewe bije, kandi ndashingira nawe umuntu bon sinshobora gupinga umuntu atabitahura, kuko nanje sinabitahura. Asa utasema yetu kama nani ivyo bivya abadayimoni.
ariko maze kuvyinjiramwo navise ndamenya n'umuco mu vyanditswe muri Bibiliya vyerekeranye n'ivyo bintu. Ico vyumva rero uko umuntu agenda aratera intambwe aramenya ivyo agize iki atarazi. Je numva ari ivyo. Kare je nibaza ati nibaza ngo umuntu wese nk'umukozi w'Imana cyangwa umuprofete hariho ibintu byinshi atakunda kujamo, kumviza imiziki isanzwe abaririmbyi yatandukanye basi nashobora kugenda mu kabare mu kirori mu kabare koko nivyo ivyo rero yabujijwe koko ivyo kawaida ari abantu bakijijwe bajayo ariko nk'umuntu yatoranijwe n'Imana ari kibanza we utajamo ariho n'ibintu utumviriza ati kubera iki umuziki indirimbo y'isi ku muntu azi yuko ahagarara imbere y'abantu ariko aragabura ivyera kawaida si vyiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu agizwe n'ivyo yumva n'ivyo abona. Urabitse toragiye mu bupagani mu busani wendo tunajuaniye sio tuzi nani ari indirimbo twakunda kumva y'abastari bo muri Amerika baravuga ari uwitwa Shaggy na Rihanna n'undi yitwa Snoop Dogg. Hari indirimbo ya Snoop Dogg ivuga ngo if you come my home you can see my boss but dogs not us. Amvivyo dogs not us kwisi nibibaho iryo jambo ntiribaho ngo uje muhiri wanje ubona ubutunzi bwanje boss ariko ugaca umenya ngo dogs not us nibibaho kwisi iryo jambo siryo urumva riracuritse urisomye uricuritse niyo rero rica risomeka rivuga ngo Satan is God dogs not us ariko ni Satan is God ngo if you come my home uje muhira wabona ubutunzi bwanje kugira ngo rero abantu bayobe bace bavuga dogs not us mu bintu batazi bace bavuga dogs not us kuko bicuritse ubisomye ubicuruye ni dogs not us ubicuritse ni Satan is God. Umugwanizi acaragira iki kura kukijya bari wambaje yuko umukristo atokumviriza ivyo bintu kawaida nabikeneye cudabira nk'uyundi umuririmbyi kazi ari undi aririmbye ngo I can never be under of Ella ni congereza ico coco ngo sishobora kuba musi y'uburongozi bwande bwa Ella ni nuze gisigura uhoraho Imana ngo nashobora kuba musi y'uburongozi bw'iki bw'uhoraho. Hama wowe uri umukristo wamurisenga uri umuririmbyi cyangwa urizera Imana ariko uri kura confessa uri kura ririmba cyo kimwe na zijya ndirimbo ngo you can never be under of Ella ntushobora ngo kuba musi y'uburongozi bw'iki bw'uhoraho kubera ko umviriziye yuko kagize iki kavumye iyo ndirimbo ivuga Ella arawabe wambe umva babisuzibirira muri slang ariko mu English yumvikana ni I can never be under of Ella rero ugaca usanga umuntu ivyo nivyo vyari biharawe kera sunakumbuka tuzinzu twatamba tukumva umenga ziraryoshe n'ubundi muririmbyi twa Shaggy bakunda kuziri nama ngiye ku mabici nko kumedita n'abantu babazishiramo yari avuga ngo God is a woman ngo Imana ngo n'umugore ngo Imana yaremye isi nabi muri iyo ndirimbo ni kwibiravuga ngo Imana yaremye isi nabi afite bari kuri message ya Devo bari ko partage abantu ngo Imana ngo yaremye isi nabi ngo I think God is a woman ngo ndimvira ngo ko Imana ngo ari umugore. Hama uri umukizwa wizera Kristo n'umwami n'umukiza mu buzima bwa uri kuremeranya nizo ndirimbo nivyemerewe ko umukizwa azi ico yashiriweho kubaho aririmba izo ndirimbo cyangwa azumviriza kuja mu kabare. There is another spirit ziba ziri hehe mu kabare muri boîte akarorero mu kabare cyangwa muri boîte nibitangaje kubona umuntu bamukubise ikidaje nibitangaje. Hama wewe Kristo muri wewe urazi ko ari byo vyizigiro vy'ubwiza urakijijwe ariko uragiye muri boîte urazi ko si icyaha birashobora kuba atari icyaha ariko bibivuga ko byose tuvyemerewe ariko si byose bitugirira iki akimazi. Rero twemerewe kuja mu bintu bitugirira iki akamaro ikitagira akamaro nk'umwana w'Imana ntabwo ukigize iki ukijamo. Rero ivyo kumviriza imiziki ariyo n'indi ndirimbo numvise nakubwiye ko urufu n'ubugingo bihagaze ku bubasha bw'iki bw'ururimi nakumva sivyo. Hama ugaca uririmba indirimbo ivuga ngo naisha mpaka sura inakosa nini inakosa nuru. Iyo ni confession arafite ivyo ariko araririmba yarungikanywe na ijya ni message ariko aratanga yo gufasha imitima y'abari mu rugo bwami bwabo. But your kingdom is different for them.
ubwami bwawe ni busa n'ubw'iwabo ariko wewe wizera Bibiliya ijambo ry'Imana ucedura uri kurumviriza indirimbo ugeze ku verse ivuga ngo naisha mpaka sura inakosa nini nuru mu gihe tuziko urupfu n'ubugingo bihagaze ku bubasha bw'ururimi nuvyemerewe ego umudundo uraryoshe melody but don't think for that ivyo bintu nta bushobozi ivyo kugira ko wewe biririmbwe n'ababihamagariwemo mu bwami bwabo nibiririmbwe na wewe muri Yuda Yakobo 3 ku murongo wa mbere wereye muri 2 usoma hariko aravuga ngo gufata ururimi sivyo ari hano bavuga ngo iriba rimwe ryovamwe amazi aryoshe n'ayarura dimanche uriko urahimbaza Imana uriko uratazira data ndakwishimiye ko ari ukomeye kuko turashitse muhira akanwa kawe uriko kariko karahimbaza Imana ushitse muhira unaanza weka mziki ungine tofauti na wenye uriko unafikirie uko wariko uraririmba uratandukanye n'igihe warihe muri eglise rero dukeneye gukontrola ivyo tuvuga koko bikwiranye n'ivyo twahamagariye kubamwe nk'abana biki b'Imana mu majambo make ku kibazo wanyishuye wambajije umukristo niyemerewe kumviriza indirimbo z'abasani niyemerewe kuja mu kabari akariko kose gusa yemerewe kuja mu kabari yego apana akariko kose reka ndagufasha you know why abuguru ububare bandika snake bar snake gisiguriki bar niki n'ubunywero ugiye mu bubare mu bunywero bw'iki inzoka how does kwereka utiyumvira ko ijyanzoki hari hajya muri bujya bunywari kuko ibintu si ivy'umubiri ni ivy'imwemo people is a pastor arinjiye muri snake bar snake nk'abakristo meaning ya snake ni devil twebwe ku bantu bizera kuri ikintu cyose tukibonye turabona insiguro nk'isiguro y'umusaraba s'umusaraba guza twibuka icibutso cy'umusaraba cabereye ku mwami Yesu Kristo inzoka irafise isiguro nivyo inzoka simbi ariko ikintu cinjiye mu nzoka gihenda Adamu nico cari kibi hama kuko inzoka yacitse umukozi w'imwemu yinjiranye muri bo kuko shetani yemereye afite ko inzoka yari itwaye imwemu yo guhenda Adamu na Eva twebwe tuyironga meaning insiguro yayo tubona devil basi muri maki sivyo basi reka tubifata uko niko biri ku bantu bazi siguro y'ivy'ijambo ry'Imana Imana ishimwe rero ugacuja muri snake bar uri kuranywa kuko mu isi imwe mu ijyanzoka irahari ikinyobwa baza kukugururira ijyanzoka iraza kubanza kukinywa mu buryo bw'imwemo Shubona umuntu yanyoye inzoga kawaida inzoga sizo zikontrola umuntu ahubwo ijya mwemi iri nyuma y'inzoga n'iki control umuntu kubera ko alcool tubibaza ko reka tuvuge ko ari icongereza ariko muri ya bihugu vy'abarabu alcool muri biriya bihugu vy'abarabu muri za Arabie Saoudite ziriya nyene za Israel iyo alcool mu rurimi rwabo ni alkula is a demon kuva kera ya kera ni demo yitwa alkula sivyo yafasha abapfumu babo kugaragaza ibintu bashaka ko biba mu bupfumu hama abo bapfumu kugira ngo baraguze barinda kunywa inzoga just iyo demon iyo alcohol ni congereza yabaye bayita alkula bategerezwa kuyinywa kugira ngo esprit zabo zigiriki ziduge nico gituma mu bubare bwose sinzi kuraja bukanze igihugu cyangwa muri bubare buzimvye ndibaza warabigiriyemo ugiye mu bubare buzimvye bwa hatari ikinyobwa kiboreza bacita spirit I want spirit ugacuvuga spirit ukeneye yariyo nimba ari primus spirit self spirit ibintu nk'ivyo basi ndiko ndatanga karore sishaka gupibira inzoga na izo nkunda kuvuga rero ikinyobwa cyose kiboreza bacita spirit hama mu Kristo byamucanza agiye kunywa spirit reka ncangira ko ntanga nazamanurore navuze hari ikintu abantu bakunze kunywa cyitwa fungus abakristo cyane abakristo rero n'abapasteri biranja no mu bwonko bw'iwanje je mbona nicarana nawe profete baguhe akajage I cannot drink that sishobora kubinywa bambaza kubera ko utanyoye ngo reka ngo profete uvuye gukorera ubwoko bw'Imana
ngo imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka ngo tora akantu winywe ati no ngurira epo imamazi Bersaveri niyongwa kuri ijya ni doze kuri ko usomye mu vyashuriye Yohana yavuga ngo mu gihe cy'iherezo abantu benshi bazogendera mu kutamenya bisange mu kigari bagiriye mu mucanga ngo gitigiri cyabazo bari mu mucanga wo kiyaga ntibamenye ingene bagiye bajanye n'abandi bijya biraboreza bambajije igituma ntabinywa mvuga ko kwera benshi barabizi ko nta gipiripiri birababa sishobora kuvuga ko kwiboreza mu cyabanenga bamwe baramaze kumbroka yes ifo tuvuga ukuri when you are pastor nimbusenga ijya ni doze ijya ni inzoga vrema kuko harimo akantu ko kuboreza cyane magaze ku bapasteri umuruturutu yes tuvugisha kuri vrema nimbuzi ko ahevye inzoga bikakorohera kuri ko umugwanizi yo kuzanira fangasi no fo tugire iki twikebuke rero guys imani bahezagire nizera ko ejo ari heza kuri zino manuro kuri ibintu tuyaze tube shuwa ko turiko turakora ivy'Imana igomba ntitute abakozi b'Imana ko amakosa ariko nabone nibagire ibintu bitari ivyo nibikike mukiza Imana ishimwe twe dufise imyaka inganuku tukaba dutawura ibintu nk'ibi cha dusaba Imana idufashe tubigendere wo kumenya ijambo ry'Imana siko kurigendera yego hariho n'abagendera ijambo ry'Imana batanarizi batararisoma yes ari umuntu agwaye ni umupagani ariko arazi ko Imana ikiza ariko umupasteri anafana huza bidongi hariho abapasteri kandi abivuga bakuna kuvuga ngo nibagwara dutera tuje imbere nitugwara abo ndabazi n'abagenzi banje ariko bugacurira nawe yagiye kuri pharmacy kuza bidongi kuri kiyamana ariko aravuga ko atagwara itomukiza yari karahenda abantu mu makorani jigiye kimwe nigeze kugwara mvuye kwigisha tabaje singwara naragwaye ndavuga ati jewe pe importe kwingwara yamfashe iki ni kinyoma cy'umugwanizi kuko niko bakunda kuvuga kandi nababinyigishije ndabwira abantu banyigishije ivyo bintu baranywa ibinini ariko je navyonwa urashobora kugwara ukaremba gusa nunywa ibinini call the name of Jesus hamagara izina rya Yesu nubwo bugeze mu kadendedende wiyumvishe neza yuko utagwaye basi warufise iciyumviro kindi ariko nunywa ibinini nimba rero wizera ko unywa ibinini cyuvyigisha nabandi babinywe nucu duhenda Jemo nanigisha ati singwara nitunywa ibinini ugwaye nunywa ibinini senga ariko nimba ubonye ko gusenga bitogukundira mu ibinini byo gukunda ukaduha urusobanuro rwo kwizera ni kwizera kijya kintu kitaboneka ko arico mwajewe nizera ko ndumutunzi kandi negezwa kwambara nk'abatunzi nubwo atabutunzi mfise none duhuye wobura ko kumbonamo amafaranga kubera ko ndizera ivy'amafaranga kandi negezwa kuca ndavyambarira cyangwa ndabigendere ejo cyangwa hirya ejo faith izobona ingene ndayishira ku mutima faith no kwizera izobona ukuntu ndayishira ku mutima ko kwizera ndagushira ku mutima kunyizanire konyene ku mugaragaro rero ukwizera no kwizera ibitaboneka ko bihari ingwara nibihari izere ko atayihari eske uko turakora koko kwizera urizera ko gukora yes ukwizera uri kuratura ukwizera ukuratura ivyizegwa hakaba ari mu kwizerwa gushitse ivyo runankeka biraba umunsi wetu wasubiye kugira igikorane nzoshinga inahe kubitangaza Imana imaze gukora pana kuri jewe ku muryango wanje kuri papa wanje mama wanje abo tuvukana boss bacari bose bamwe bapfuye bakazuka live apana kera no ya Imana ishimwe cyane kubwavyo abapasteri tugira ubwenge aba critique nabone tugira ubwenge ko mu pasteri bafa ku mupondo konyene cyangwa umugabuzi w'ijambo birahuzanira kwingaruka rero nizera ko ari vyiza cyane promota nibaza ko nuko uri vraiment ndaryohewe cyane ko wadutembereye uno munsi no kuvuga uwo munsi tumenye igice ari ikindi kiganiro tugiye gutegura kiza cyane naje nzobasha kuja imbere naje mu mbona zi yuko abakunzi ba TV mwifuza kumbona ariko ntiharagera ariko ndifuza yuko papa wacu ni dutera iteka kandi imezegero myinshi akazi kagenda neza ebana muzombona kandi muzombona nsa neza cyane glory to Jesus rero karibu cyane kandi karibu twakukeneye tuzo kuronka bitworoheye
bizokunda cyane mu izina Murakoze rya cyane Yesu. ukuri. Ya mwarahezagiwe abakurikirana kino kiganiro umwami arushirize kuduza ivyanyu ibyiza vy'uhoraho bibabeko mu mande zose uburinzi bw'Imana bubabeko. Amen. Mwarahezagiwe cyane. Amen. Shalom shalom. Ya abakunzi ba Vyuka TV yari turi promoto iri kumwe na Prophet Loic Future. Loic Future. Ira tete kuno munsi none byagenze neza. Mbona mugiye subscribe ngaho hasi. Ciao ciao. Vyuka TV.